Abarundi baragiye kunguka kandi mbere bimwe biboneka mwabonye ariko aratamba nta muntu yari guhava yumvira ngo intumbero nyamukuru y'iki giteramo nk'uko mubona categuwe n'iri shirahamwe Ministère Africain de Compassion dusanzwe tuzi hano mu gihugu c'u Burundi rifatanije n'umurwi ukomeye w'abaririmbyi ba hano mu gihugu c'u Burundi witwa Harvesters. Uyu munsi iki gikorwa gisanzwe kiri mu bikorwa bikomeye cyane mpuza karere nkuko mubibona hano turafise umushitsi abenshi basanzwe bumva mugabo uyu munsi yishikiye hano mu gihugu cacu c'u Burundi bakaba bashoboye kumubona. Izina ryiwe ni Rose Muhando, akaba yashoboye gushika hano mu gihugu cacu kugira ngo ateramike Abarundi. Ni igikorwa rero kiri mu ntumbero yo gukomeza imico kama, yo gukomeza umubano mwiza hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Nkuko musanzwe mubizi igihugu ca Tanzania n'igihugu dusanzwe dufise ubucuti budasanzwe muri kano karere. Tukaba rero tunezerewe ko Abarundi bakiriye umuvukanyi yavuye muri ico gihugu ca Tanzania. Kira noneho yatubwiye yuko umuvyeyi wiwe nyina wiwe asanzwe yamuka muri kino gihugu c'u Burundi. Murumva yuko rero twakiriye mushikacu akaba yaje gutera iteka kino gikorwa. Turashimiye bimwe vyimazeyo irishira hamwe MAC ryashoboye gutunganya kino gikorwa rifatanije n'umugwi w'abaririmbyi Harvesters. Nukuri Imana ibahezagire cane bagume gutyo kugira ngo dushobore gukomeza imico n'akaranga y'igihugu c'u Burundi mugabo tutibagiye kuja hamwe n'abandi bo mu karere kacu ko muri Afrika y'ubuseruko. Murakoze. Amasaha yitereye kandi mu gihe havugwa na cakiza c'umugera wa corona, mwebwe nk'indongozi z'igihugu mubiha ishusho iyihe? Murakoze cyane. Murabizi ko twatanguye kino gikorwa hakiri kare, twarindiriye umushitsi wacu yaje hakiri kare mu gitondo arashika ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Nkuko mubizi muri kino gihe abantu barabanza bakabapima bakaraba yuko atangwara bafise. Barero ivyo vyose babitunganije hariya ku mupaka, babapimye baraza barashika hano. Bamaze gushika hano rero mwabonye amasaha bashoboye kwashikira. Nkiyumvira yuko igikorwa uko catanguye neza kandi kirangiye neza. Tukaba tubashimiye namwe abamenyesha amakuru ko mwashoboye gushika mukabona yuko mu gihugu c'u Burundi hari amahoro n'umutekano, igihugu ari nyabagendwa. Ni nkuku muri kano kanya dushobora kuva hano tukagenda tugashika Ingozi, tugashika Muyinga. Igihugu ni nyabagendwa, ahubwo aba bashitsi bacu nibagende rero nibasubira muri Tanzania bazomenyeshe bene wacu b'aba Tanzania yuko mu gihugu ari amahoro n'umutekano kandi ibikorwa bikoreka ukuri kwamye. Murakoze neza cyane. Abarundi baragiye kunguka kandi mbere bimwe biboneka mwabonye ariko aratamba nta muntu yari guhava yumvira ngo afise imyaka
asanzwe afise, murabona ko yabikora amerewe neza, afise ubukerebutsi budasanzwe, ashizemwo intege. Abarundi nabo ibiinye birabaha intege, bakabona yuko na cane cane ugwaruka n'abandi bakuze barashobora gukoresha inguvu zabo, bagakoresha ubwenge bwabo, bagashiramwo ubwira kugira ngo bashobore gutera imbere. Kandi nk'uko twama tubivuga muri iyi migenderanire dufitaniye muri Afrika y'ubuseruko, mu vy'ukuri hano tuza turigana ko we yaje hano mu gihugu aziga ibitari bike, kandi natwe nk'abarundi, abaririmbyi b'abarundi turizera neza yuko baziga kandi bize ibitari bike biciye muri kino giteramo muhejeje kubona. Murakoze.